Nongeye kubaramutsa abakunzi bacu, abakunzi ba B-Info News ndabahanikaze muri kino kiganiro cacu. Cuno munsi tugiye kuyaga ibintu bikomeye cyane, ariko imbere yuko twinjira neza na neza ku makuru y'imirongo y'urugamba, hari byinshi ko biravugwa novuga yuko mbere binateye ubwoba kugeza kano kanya, ari navyo ngo tuyagire umwakino kiganiro muri kano kanya. Ariko manze ndamutse cyane mwebwe mwese mudukurikirana aho muherereye hose, by'umwihariko abumva runo rurimi rw'ikirundi, ndavuga bari mu Burundi, abari mu Rwanda, abari muri Kenya, Uganda, Mozambique, Congo, South Africa, henshi muherereye muri Afrika tuhavuga ngo tuhamare tutibagiye bari Burayi, abari muri Amerika, abari muri Asia, Oceania, tubabwire ati mwiriwe canke mwaramutse, bivana n'amasaha muri ko muradukurikirana muherereye ko. Twebwe ni sawa, iyi ni B-Info News, jewe nitwa Cody Black. Ikaze cyane twinjirana ama like menshi, twinjirana imitima myinshi muri commentaire kugira ngo dushobore kuyaga neza na neza ibintu bidasanzwe biri kubera ku mirongo y'urugamba. Muri kino kiganiro turaza kuyaga kujanye n'amakuru adasanzwe avugwa mu Rubaya, neza na neza mu kirombe ca Rubaya. Bivugwa neza yuko inyeshamba z'ugihugu cy'u Rwanda zoba zihasigaje akanya mpakurumera umara nyuma yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatawe kubabwira ati burya rero ico kibanza turagikeneye. Ibyo byose turaje tubiyagire hamwe, ndetse tubabwire byinshi n'ingene biko biragenda mu bindi bice biko biraberamwo imigwano. Ibindi zo kuyaga nibijanye n'amakuru ariko aravugwa yuko igihugu cy'Ububirigi ngo kibicishije muri leta y'u Burundi ngo cyateguye guhirika cyangwa gukura ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, aho mbere bavuga yuko abariko barakora ino propaganda ngo amadrone ngo agira ngo ku 5,000 ngo niwe yahawe igihugu cy'u Burundi kugira ngo arase igihugu cy'u Rwanda, bikunze banakure ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame. Ndetse bongera bavuga yuko hanateguwe abasirikare bagira 50,000 nabo bazokwifashishwa kugira ngo bashobore gukura ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Ibi byose biri muri ino nkuru twabateguriye, biri muri ano makuru twabateguriye. Niyo mpamvu tubasaba kutava aho muri kugira ngo mumare kino kiganiro muri ino minota mike tugiye kubana. Ibi byose turaje tubabwire ingene bino bintu biko biravugwa yuko ari byo canke atari byo, ingene vyateguwe naho biriko biraca kugira ngo bishobore kuba bishika mu bantu canke abantu babivuga. Ni nayo mpamvu nabemereye kwama ndabazanira inkuru yose kiri shasha, inkuru mutarumva ahantu nahamwe. Si ibyo gusa, mwakino kiganiro mu mirongo y'urugamba ntibyoroshe. Mu mirongo y'urugamba kabisa ibintu bikomeza kuba nabi cyane, ibintu bikomeza kuba wandabaga, aho muri kino kiganiro tuza kurabira hamwe cyane twinjire neza na neza muri Mwenga, aho ibintu byifashe nabi cyane, aho abatari bake bamaze kwasiga ubuzima, ndetse amakuru yizewe tumaze no kwegeranya nuko ingabo z'u Rwanda RDF zitamerewe neza ngaha muri Mwenga. Ibi byose turaje tubibabwire mwakino kiganiro. Turaza no kukubitira hafi mu gisagara ca Bukavu, aho ibitero bigeze ku birometero 39 kugira ngo winjire mu gisagara ca Bukavu. Turaje tubabwire ibijanye n'ibi bitero bya Wazalendo, FARDC, coalition ya FARDC muri rusangi bariko baragerageza canke bariko baragaba mu buryo budasanzwe ngaha mu bwinjiriro bw'isagara ca Goma. Ibi byose n'ibindi buri muri aka makuru twabateguriye. Niyo mpamvu ndagusaba hakiri kare gushaka subscribe cyangwa gusimbira muri commentaire bashiramo imitima, ibintu bikabandanya bimera neza cyane. Rero muri kino kiganiro mu nkundire duhere kuri no nkuru yo muri imbere ko tubabwira ibi bijanye n'imigwano yabereye muri Mwenga canke ngene Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevo mu Burundi irabahaye ikaze mu ivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje, harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Icona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34, canke mutwakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41.
hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu. Inyeshamba z'u Rwanda ziko ziratsindirwa ngaha muri Mwenga, reka tubabwire ibijanye n'amajambo canke n'amapropaganda turiko turumva aho biriko birashikirizwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye tutazi ico bigamije, ariko turibaza yuko ari kugamya bagamije guhuvya abantu, aho ngo leta y'Ububirigi ngo yoba yaratanze inkoho zo kurasa no gutera igihugu cy'u Rwanda. Izo nkoho n'ibigwanisho vya rutura ngo bikaba vyahawe leta y'u Burundi. Ayo makuru ni karekara bivuga ngo aho Ububirigi bwipfuza gukura ku butegetsi Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda, nkuko amakuru yacu abandanya abivuga. Rero muri kino kiganiro mwumve yuko banasobanuye uburyo ngo ibi bintu byose byagenze, ukamengo niho bari n'ingene vyapanze. Hari abantu bashobora kubwira amakuru nubwo kugira karuta swabwa ati eske koma ibi bintu bo bimenya gute? Deja umuntu akivyumvise canka kibibona ucumenya yuko ari propaganda canke ari ububeshi, kubera ko biboneka neza yuko atapwa bifise cyo kugira ngo bishobore kugira ico bihinduye mu bene igihugu cy'u Rwanda. Cyo kivuga yuko muri zimbunda n'ibigwanisho byo gutera no kurasa igihugu cy'u Rwanda vyahawe Burundi. Ububirigi bwamaze guha amadrone ngo agera ku 5,000 leta y'u Burundi yo kugaba ibitero mu Rwanda. Ibi muco mubifatanya musubiza inyuma gato na ya propaganda y'aba Pacifique abazimisi ari karavuga ngo ndetse ngo n'abasirikari 50,000 ngo nabo barateguwe kuza kugaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda, barungitswe n'igihugu cy'Ububirigi. Ngo aho mbere bavuga ngo yuko ngo President Neva ngo amaze kubyigwa ngo umugambi wo gutera igihugu cy'u Rwanda ngo yaciye asimbira muri Tanzania, ngo bivugana ngo n'igihugu ca Tanzania ngo na Angola ndetse na Congo ngo akaba aribo ngo bafatikanije twihanganire arabafatikanije uwo mugambi ngo mubisha wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Ariko nama ndababwiye yuko Burundi kiritse babushotoye bwo nyene, murabizi yuko mwiragi twasigiwe onenya kwigendera uwahoze ari umukuru w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi Petero Nkurunziza yaravuze neza yuko Uburundi budatera ahubwo yivuna mu gihe uramutse ugomvye kubutera. Pardon. Rero ibi bitandukanye n'ivyo Abanyarwanda bo bibaza mu gihe bibaza mu kanya buri kanya bitega ibitero yuko igihugu cyo kigira kibatera. Ariko suruko Uburundi tugerageje kuraba Uburundi ibintu vyifashe, Uburundi novuga yuko ari igihugu kitariko kirabwa n'ivyo bintu, ahubwo cibereye mu muvuduko w'iterambere. Narya muzi yuko son excellence ariko arakariya cyane ibijanye na development mu bene gihugu, cyane kugira ubuzima bwiza ku bene gihugu bose ndetse n'uburaro bwiza. Ibi rero murabizi nta mpamvu Burundi bwo kudushoza intambara ku bindi bihugu, kuko barazi akabika intambara, barazi yuko intambara itubaka ahubwo isenya. Rero igihugu cy'u Rwanda n'Abanyarwanda no babwira yuko badakwiye kugira impungenge canke ubwoba bw'uko igihugu cy'u Burundi gishobora kubatera nk'uko twama tubibabwira akenshi. Rero nibasubiza umutima mu nda Abanyarwanda bariko barahendwa mu bwo buryo, bariko barabwirwa amakuru y'ibihuha n'ukuri, mwumve mutekanye nta kidasanzwe. Je ndabihamya yuko atagihugu cy'u Burundi kiriko kiratera igihugu cy'u Rwanda mu gihe u Rwanda rutatamwe gutera igihugu cy'u Burundi, ko Uburundi bwitegerako ewana uje bugukubita kujya isaki kubita inyenzi ku Murundi. Nuko bigenda ubundi bwo abarundi n'abantu bagira imibano myiza, ndibaza Abanyarwanda bo barabizi, kiretse yuko hari Abanyarwanda bake cyane batarabitahura, nubwo abarundi bose atari bamwe, ariko la majorité ndazi yuko abarundi atari abantu bo gutanguza imirwano canke gutanguza ibibazo ku bindi bihugu. Muri Rubaya naho ngo ibintu byoroshe. Rubaya makuru ansumira vayo avuga yuko leta z'ubumwe za Amerika zamaze gutanga warning ku gihugu cy'u Rwanda yuko mu minsi mike bazoba bamaze kokora ngaha muri Rubaya. Ni nyuma yuko Felix Antoine Tshisekedi Chilombo agabiye bino bironge bimbamwe amabuye y'agaciro aha muri Rubaya. Leta z'ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu binini vya rutura. Rero ngaha nta excuse, nta bindi byo kubazanya ngo bigende gute. Mwumve yuko leta ya Kongo yamaze gutanga bino birombe kugira ngo bishobore kuja mu maboko ya Leta z'ubumwe za Amerika igihe imigambi ihakoreye.
rero ibi byose biri mu bikoma mu nkokora leta y'u Rwanda kubera ko yoyo iba yaramaze kumenya yuko ibintu yavyigaruriye canke ibintu byose byabaye ibyabo. Rero ni shoke cyane, murabizi yuko ino rubaya itunze cyane igihugu cy'u Rwanda, ibice byinshi kwijana by'ubuzima bw'u Rwanda bushingiye ngaha kuri rubaya. Tuzi rero nyamba igihugu cy'u Rwanda kiza kwanka kuva ngaha muri rubaya canke leta z'ubumwe za Amerika iza kubakuza umuhini. Ibi byose ni sweet n'ibigano tuguma tubaha kugira ngo zose twababwira ukungena ibintu byifashe. Ariko anti leta no ngaha hafi ya rubaya imigwano ho iracabandanya kandi inakomeye cyane, biboneka neza yuko iri ku mpwemu zidasanzwe. Rero turaza gukomeza tubatohoreze inkuru zitosoye, inkuru zitohojwe, inkuru zizirakane kugira ngo mushobore kumenya buri kimwe. Ndashimira cyane wewe wamaze gukora subscribe, warabonye igikenewe karico tuba dukeneye gusa. Badutera intege bose mwarabonye yuko biba bikenewe kuko biza gutuma dukora tumeze neza, tugatuma amakuru tuyabahugiye kandi amakuru akaza ameze neza atamajwi arimwe ibintu novuga yuko biza konona amatwi yabene igihugu canke biza gutuma message idashika neza nkuko umuntu yaba avyipfuza. Imbere yuko twinjira mu migwano ikakaye cyane iriko irabera ngaha muri territoire aha muri Mwenga, mu nkundire tubanze tubabwire ibijanye n'ibitero bidasanzwe biriko biragomba kwinjira neza na neza mu gisagara ca Bukavu. Amakuru tumaze kuronka nuko mu gatondo kuri umunsi mu bucagucagu habaye igitero kidasanzwe ca FARDC na wazalendo mu birometero 39 werekeza igisagara ca Bukavu. Novuga yuko amakuru adusumira abasirikare b'umuhari AFC M23 RDF bari bameze nk'abijajaye muri ico gihe, mugabo niho bumva igiciro batazi yo kizananye kibagwamo. Aho amakuru tumaze kuronka habanje kugenda drone irabaca intege, ariko hafi yaho FARDC na wazalendo bari bamaze kuba biteguye kugira ngo bace babagwa umushwaro. Rero bisa nuko FARDC yo yagize akayisite kuko amakuru tumaze kumenya nubwo tutaramenya exactly ubwo buce tubusobanukirwe neza, yamaze kuba ihashinga nabo ikirindiro cyabo ku birometero bike cyane winjira mu gisagara ca Bukavu. Aya namakuru yizewe twahawe na bamwe bari ku mirongo y'urugamba tudashobora gupinga cyangwa ngo dukekeranye. Rero mwumve yuko nubundi umugambi wo advancing kuri coalition ya FARDC irawufise, ahubwo dukeneye kurabira hamwe eske nyamba FARDC yama igaba ibitero, M23 nyamba yama yishwa ikubitwa itsindwa, ni keke cyo bakyo kiratuma zino ntambara zidahera cyane M23 bana yake basi omwe igisagara ca Bukavu. Iki kibazo ndiko ndibaza kandi nawe ndazi yuko ucibaza, ariko turakwiye no kubaza ikibazo ho kiri igituma batadivansinga kandi tuba turabona neza yuko amahayisite bakoragira amahayisite ku mirongo y'urugamba. Aha rero ku metero 39 mu gisagara ca Bukavu ibintu byacitse wondobogo, ibintu byacitse nabi ku buryo abene igihugu baba mu bwo buce bobo baciye bahunga kubera ko inkoho zahavugira imeshe zami zari inkoho nini ibibombe binini, ndetse mwumva yuko kabisa biriko biravuza ubuhuha. Ibi rero byatumye abene igihugu bahunga bakwira imishwaro, abandi bahungira mu mashamba, abandi nabo barati byabo kubera ko imigwano yari iri myinshi cyane. Twashoboye kumenya igitigiri cy'abasize ubuzima ku mirongo y'urugamba, ariko nitubironka turaza kubibaha kandi tunabibasangize tubabwire uko muri rusange byashoboye kuba bigenda. Ariko ukuri nuko M23 yakubiswe, RDF irakubitwa, nubwo mu buca ku munsi mwijoro ryo ku munsi weje twumvise amakamyo atari make ariko arinjira muri Kongo, ayandi yinjirira mu mazi. Ibi byose twaremenye, nta wamenya ko baba bagiye nabo guhamfaza cyangwa bagiye kwa advancing gukora offensive. Ibi byose turabirindiriye kuko biraboneka neza yuko bagiye kudefanda cyangwa gukora offensive, kubera ko biramaze kugaragara neza yuko nabo bamaze kwambara urwaga ku mirongo y'urugamba zinonyesha amazi igihugu cy'u Rwanda. Niyo mpamvu naza gutererana kuguma ndababwira inkuru yose uko byifashe, uko biriko biragenda, ndetse ndanabaha umwanya ku mwanya, akanya ku kanya, agatendo ugatende uko byagenze agiye hose aho imigwano yariko irabera. Rero nubabwira yuko aha muri Bukavu amakuru twashobora kumenya yandi asumbaya, turaza kubabwira nyamba FARDC yakomeje kwa advancinga
canke yagize frein yahagaze, navyo turaza kubimenya kugira ngo ibintu bikomeze biba neza cyane nkuko dukomeza kubatohoreza amakuru yacu. Yes, tubandanya tubabwira muri Mwenga naho uko imigwano iri kiragenda n'amakuru narose ngira muri kino kiganiro, ariko ndavuga ati reka ndace ku masonga kugira ngo hanyuma ninagaruka nze kubabwira ukungene muri Mwenga ibintu biriko biragenda. Amakuru amaze kunshikira kugira kano kanya nuko muri Mwenga inyeshamba za RDF zitorohewe na bukebuke ziriko zirakubitwa impfupfu. Abantu bazi Kirundi ndibaza ngaho osino ndashobora kuba nihenze mu kamusoro. Inyeshamba z'u Rwanda ziriko zirakubita umandaweri kabisa, aho amakuru amaze kudushikira batubwiye yuko inyeshamba z'u Rwanda ziri hariya muri Mwenga ibintu ari bibi cyane, zitariko ziroroherwa nkuko amakuru yose abandanya abivuga. Rero n'amakuru novuga yuko yatumye abantu benshi baja mu rujo kubera ko amakuru yose atari bwaje ahabona, ariko twabwira yuko tuzakomeza kubatohoza kugira ngo dushobore kumenya uko vyifashe nuko biko biragenda, ariko pengo ntiborohewe, bariko barakubitwa hasi no hejuru. Iyo mvuze ngo kubitwa hasi hejuru, umve ko drone ibiki ritemberera mu bireri kukupiti gucucagira, umuzarendo nawe yaciye munsi cyo bitwaye fanteri, ariko arakubabaza kabisa mu buryo budasanzwe mucyo mutahura. Uko ariko hariho iyindi operation yabereye ahantu bitwa muri Kipupu. Muri Kipupu amakuru avuga yuko wazarendo batsinze M23 burundu, barayibabaza mu buryo budasanzwe, aho ari hinduka rikomeye. Amakuru yo akavuga yuko umuvuduko ukomeye ku mirongo y'urugamba. Amakuru nayo ava ngaha muri Kipupu avuga yuko Kipupu ngo n'umudugudu wo mu buseruko bwa Kongo mu ntara ya Sud Kivu, aha nyine muri Mwenga. Uko vyifashe muri RDC biracakomeye cyane imbere yo gushikama kw'ingabo z'abene igihugu, aho RDF ziriko ziratsindwa cyane ku mirongo myinshi y'urugamba nkuko amakuru yacu abandanya abivuga canke abari mu kibanza bariko barabivuga. Bavuga yuko ngo amakuru y'umwasi ariko arahura n'ingorane zikomeye cyane, bikerekana ko ibitero byazo bifise aho biheruka, zerekana ko hariho hanganira no kurwanya gukomeye ku ruhande rw'ingabo za Congo FARDC n'abazifasha. Ugukoranira hamwe kuracakomeye cyane kubw'igihugu gushika ku mpera. Plan B iyo bavuze ya President Paul Kagame n'ugutsindwa kw'ingabo z'u Rwanda hariya mu Busuwisi muri Geneve, nkuko maze imisi mwumva ibintu by'ibiganiro biriko birabere. Ibyo u Rwanda rwasavye leta ya Congo no gufungura amabanki muri Goma na Bukavu, ariko Kinshasa iravyanka kandi yongera iranabihakana. Mwumve ukungene u Rwanda ruza gusabira Congo mu gihugu cyayo yuko ngo bakeneye ku amabanki n'amasoko yo kugururwa. Munumve ko ari ibintu biba bikomeye cyane, igihugu kaza gusaba ikintu wawe ikagutegeka. Munumve ko ari n'akamaramaza kadasanzwe, ariko leta ya Congo yo yaravyase twanka gasuzuguro. Ibintu navyo twanga ni nyuma y'intsinzi nke cyane u Rwanda bwongereje abasirikare cyane mu turere ruvuga ko rucungera za Goma za Bukavu, donc uturere twose tugenzurwa n'izi nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda, aho bariko baragerageza kwigarurira intara igira gatandatu. Abitwa bazarendo bavuga ko ari intambara igoma, aho kugenekereza rya 2021 ndamukiza havugwa ibikorwa byo guhungabanya umutekano bikozwe n'ingabo z'u Rwanda RDF. Havugwa ubwicanyi bugiye butandukanye, aho abana bavutse b'abakongomani bariko baricwa mu gihe batemeranije n'izi nyeshamba z'u Rwanda kuja muri bino birobere byabo cyane kuza kubafasha zino ntambara bariko baragwana ku mirongo y'urugamba. Abene igihugu bo mu bice byafashwe n'inyeshamba z'u Rwanda bo barakomerewe kandi haheze igihe kitari gito bugarijwe n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ariko reka ndabashimire wewe tubari bakine kiganiro, ndibaza ko tumira guhurira mu bindi biganiro byacu cy'uno munsi no kumakura. Abarundi barayabaza ati kumakura kaze ni kayiburiye mu bindi biganiro. Bye bye.